Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ishirahamwe Oricome rigwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta n'abagibiturire risaba abashinga amateka gukurikiranira hafi ikoreshwa ry'amafaranga muri uno mwaka w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024 urirongoye agasigura ko ari ukugira utunenge twibonekeje mu mwaka uheze ntidusubire kugaruka. Ishirahamwe ryo gutumatumanako rya leta Onatel ngo ririko riravugana n'ishirahamwe Smart mu ntumbero yo kuraba ingene ayo mashirahamwe abiri yoja hamwe kugira atange umuvuduko uhagije. Murakurikira uko umushikiranganji hajeje gutumatumanako yabisiguye mu nama nshinga mateka kuri uyu wa kane. Mukanya nido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa guteba gutanga ivyegeranyo vyerekana uko amafaranga yinjiye mu kigega ca leta nuko yakoreshejwe bituma ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta abishikirije inyuma yaho umugwi w'abashinga amateka wamaho ujejwe ubutunzi umenyeshereje kuri uyu wa kabiri ko icegeranyo c'ingene amafaranga yakoreshejwe mu mwaka uheze kirimwo utunenge twinshi. Gabriel Rufyiri akabona ko abashinga amateka bokora akazi kabo mu gusaba umuco uhagije mu kuvyerekeye ivyo vyegeranyo bitangwa. Kibazo mu bintu bijanye no gutanga amaraporo. Nagenda babwire nk'akarorero gasanzwe mu mwaka wa 2015 kugera mu mwaka wa 2020 hafi na 20 nta raporo d'exécution budgétaire yigeze isohoka. Rero mu ijambo rimwe hari kibazo gikomeye cyane mu bijanye no gutanga ibiba byarakozwe. Ivyo bibonekera mu maraporo d'exécution budgétaire trimestriel, no kuvuga amaraporo akogwa buri mezi atatu. Bikabonekera kandi mu bintu bita loi de règlement budgétaire. Abashinga amateka baca baja ngaho bakeka kumwe bariko barakora. Nukuri bambabarire nakiriko bariko barakora ku bintu. Kandi nukuri ntibariko barakora neza umukuru w'igihugu na gato, kuko avuga ati jewe ndiko nifuza budget programme. None budget programme bayipfuza ubu nizoshoboka gute batanga raporo irimo mu busa? Bizoshoboka gute? Abakoro gasanzwe. None nk'ubu muri importation ya carburant nukuvuga ko ibitoro biva hanze urazi ko hava kwa amatagisi bashize yuko muri trimestre ya mbere ya kabiri harimo mu busa. Umva bavuze yuko muri mu bya telecommunication nukuvuga ibiya byo guhanahana amakuru biciye ku matelefone bagaca bayerekana ko ari ubusa. Kaje tutuko amafaranga yinjiye bica bigora, ntushobora na gatoya kwerekana ko habaye performance canke tabaye. Ico rero ni kibazo gikomeye cyane. Niyumvira neza yuko bizogora cyane ko dushikira ikintu c'iterambere. None banditse zero wewe wocumva wocuronka nta nakino uronka. Rero jewe nibaza yuko avec ibi bintu vya budget programme nukuri tugereze tube seriye mwibi bintu. Tutabaye seriye ibi bintu byo tuko turavuga ngo vision 2040 vision imbono 2040 2060 kubari gusa n'ukurota umuntu ahagaze, kuko utagira ibiharuro by'ukuri ntushobora gushika hano na hamwe. Eske birumvikana ibintu tuvuze? Ibiganiro ngo biriko biraba hagati y'ishirahamwe ryo gutumatumanako rya leta Onatel hamwe n'ishirahamwe Smart
kugira barabire hamwe ingene boshobora gukorera hamwe bashize inguvu hamwe ni mu ntumbero yo gushiraho umuhora wo gutumatumanako ufise umuvuduko ushimishije n'ivyashikijwe ku munsi wa kane n'umushikiranganji ajejwe gutumatumanako Leokadi Ndacayisaba akaba yavuze ko hari bariko nako mu namashinga mateka bariko barihweza integuro y'igitabo c'amategeko aringaniza ivyerekeye uguhanahana amakuru mu buhinga bwa none n'ibijanye n'amaposita. Smart yari nk'umwana wa Rasera bahagaritse lisanse ijanye n'ivyo gutumatumanako bayihagaritse kubera amafaranga itarishe barabahaye cyo no kwita mise en demeure amanama menshi yarabaye rero hamwe Smart yoriha amafaranga hariho societe iyo societe nayo iri hejuru ya Rasera les avoirs zino nizabo tuko turagiranira partenariat kugira ngo tuzanire internet tuko turagiranira kandi na partenariat kugira ngo bashobore gukorana na Onatel mu vyerekeye byo gutumatumanako turabe ko hoba umuhora uri fort hagati ya Rasera mu byo gutumatumanako na Onatel bikunze rero amafaranga karihwa yaraheranywe hama bigakunda ko haba fusion tukaba umuhora umeze neza iyi shirahamwe yashobora kuvyuka hama iyi Smart ikazana reservoir yari ifise ikazana muri aya ma antenne cyangwa ibikoresho yari imaze gushira kuri terrain ngaha mu Burundi irafise na data center nini dushobora gukoresha hama Onatel nayo irafise ijya mihora yo mu gihugu hagati n'iki tuko turaraba ingene bashobora kuja hamwe hama hakavyuka umuhora wo gutumatumanako uri fusione condition twabahaye nuko babanza kuregulariza amadeni twizeye rero yuko ivyo vyuma bitazopfa ngo bigenda kagirire bizokora habaye iyo fusion hamwe vyogenda neza. Kuri uwo munsi nyene bamwe mu bashinga amateka barerekanye amakenga bafise kubijanye n'iduzwa ry'ibiciro vyo gutumatumanako kandi imihora bita connection itifashe neza bakaba basavye umushikiranganje bijejwe kubikurikiranira hagufi n'inkuru tubaza Placide niyo mwongere. Amashira hamwe aguma duza ibiciro kuko abashinga amateka bivuga ngo birababaje kubona umuntu adashobora guhamagara ngo kandi ibiciro bidahengeshanya kuduzwa nkuko bisigurwa n'umushinga amateka Manirambona Antoine. Mwino minsi haribonekeza connection zidakwiye canke zigenda ziciragurika bigatuma bene gihugu badakominikana neza. Akandi kabazo mwino minsi kandi haribonekeza amashira hamwe aguma duza ibiciro ku ma megawatt twobaza none mwoba mubizi nyakwa mushanganje hari kwa kugwiki umushinga amateka Redempteur Gahitirawe agaruka yibaza ica amafaranga arenga miliyari 8 yari yarategekanijwe kugira ngo asahirize muri ico gisata cyo gutumatumana kw'amakuru yoba yaramaze kuva mu mwaka wa 2017 hashizeho itegeko ry'umukuru w'igihugu. Hari itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka wa 2017 yavuga ingene bitunganijwe ari naco gituma habonetse mu kigega kuri iyo linye imiliyari zishika 8,690,000 zirenga gatoya. Aya mafaranga ko ahari kuva kera habuze iki kugira ashobore gukoreshwa kugira ushobore kuranforsa aba bafournisseur baba service y'amatelekom na cyane harimo na Onatel yacu ubigeze aho umwasa ashaka. Kuri ivyo vyose umushikiranganje imujajejwe harimo gutumatumana kw'amakuru yemeza ko ibura rya connection mu rurimi rw'igifaransa ngo riva ku bintu bitari bike. Aha akaba avuga igitoro canke umuyaga nkuba nayo ku biciro biduzwa nayo mashira hamwe yo gutumatumana kw'amakuru. Umushikiranganje Leokadi Ndacayisaba asigura ko haba habaye umwumvikano hagati y'ayo mashira hamwe n'ikigo kijeje gukurikirana ivyo gutumatumana kw'amakuru ARCT. Uwo mushikiranganje kabadahakana ko hari amafaranga yigeze gutekanywa kugira ngo ashigikire muri ico gisata nubakemeza ko ayo mafaranga kihari ariko ngo yagize ingorane mu mugwi wari washizweho ico gihe. Iri tegeko kuva rigiyeho hagiye harabamo tugorane
abari bagize urwego nshingwantwaro bamwe bagiye barahindurirwa amabanga kandi ugasanga no gukorana biragorana kubera ko itegeko twasanze hariho ibintu bitari bitomoye neza. Ubu rero tukaba turindiriye yuko ishirwa ku mukono iyo nteguro y'iryo tegeko kugira ngo aya mafaranga ashobore gukoreshwa kugira ngo abenegihugu bose bashobore kugira ako karusho. Ivyo bikaba biruko mu gihe ingingo ya 86 na 87 zo mu itegeko rigenga amahera leta itekanya gukoresha mu mwaka wa 2023 ushira 2024 zerekana ko amatagisi nyongera agaciro yakuwe ku biciro vyo guhamagara ariko hagashingwa itagisi ridasanzwe taxe specifique mu rurimi rw'igifaransa y'amafaranga 52 ku monota kuwakuye n'amafaranga 5 kurungitsa ubutumwa. Dusozerere ano makuru mu ntara ya Rumonge aho hari kutumvikana hagati ya komine Muhuta na koperative Intwari mw'iterambere ry'ugwaruka rusanzwe rukorera muri iyo komine. Intandaro n'amasezerano aha komine ha muko kugira ugo gwaruka rukore imigambi ijanye n'uburimyi. Amasezerano atarahera iryo tongo rikaba ryahawe abandi muri iyo koperative basaba ko boshumbushwa ivyo babuze muri iki kiringo. Muri komine naho bakababwira ko bazobaha ahandi bakorera atakirenzeko. Ni inkuru tubaza Jean Pierre Misago. Kuva muri ntwarante uyu mwaka turimwo bahejeje kwimbura itoni 5 z'ibigori n'ibiro 400 vy'isoja. Abanywanyi ba koperative Intwari mw'iterambere y'ugwaruka rwo muri iyo komine ntibasubiye kurekurirwa gukorera muri iryo tongo naho imyaka 2 komine yari batijije ngo barikoreremo itari bwarangire nkuko biboneka mu masezerano ahuza izo mpande zibiri. Justin Ndayishimiye arongoye iyo koperative avuga ko bandikiye komine ngo batomorere ivyo ari vyo baza kwisanga noneho ya masezerano yabahuza na komine yarahagarizwe n'inama ya komine yo kuwa 30 ntwarante uyu mwaka. Scholastique Niyonsavye musanteri wa komine Muhuta avuga ko amasezerano niyo koperative yahagaritswe gihutihuti kuko iyo koperative itabungabunze ibiti vy'ivyamwa y'imyembe bihateye nkuko byari babisezeranye. Naho izo mpande zibiri zavuganye kuwa 18 gitugutu uyu mwaka turimwo nta mwumvikano wabaye. Amakuru atangwa na bamwe mu banyagitaza avuga ko uko kutumvikana gufise imizi kuvyigeze guca ku mbuga ngurukana bumenyi ko igice c'umwimbu w'ibigori w'iyo koperative wononekaye bitumwe nuko komine itatanze aho bawubika, ariko komine Muhuta ivuga ko ataruhari bifisemwo. Amakuru twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyagarukiriza. Nkabanda bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, ndabifuriza no kugira ibihe vyiza. Isa